ariko kandi simbe sinacemeranije ariko icyo nshobora kwemeranya naco ni kimwe, abo batamakazi bakuze cyane barashobora kugaruka bakabongera, ariko abandi ibyabo tutagize ko neza ibintu bitagira listation sinkunda kubyizera jewe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ibibazo bari byiza cyane, bari byiza, turashima Imana kubw'umutima wa Kristo tekeye muri twebwe. Murashaka kwegerana ngaha ngo ntabwo ikibazo. Haleluya. Rero twebwe abanibaza iko ni bamwe mu bashibwe kuronka umwanya mu barongozi bacu kugira ngo dushobore kugira icyo dukoze. Dushimire kandi mami wanyu nawe yashoboye gushigikira uno mugambi akawutera intege, kavuga uno mugambi nubeho amashiku bwa Kristo yamwujuje mu mutima, wenda ari kuboneka ikindi kintu kivuyemo, ariko kandi turashima Imana kubw'ubuzima bwiwe, kubera ko igikorwa cyose kijanye na ndiho yamacyumva cyane. Mbere we mbara nibaza yuko ngira birota kiri mwitiro, kubera ko birahora birota bitaranawa, kubera ko je yo buze umugambi cyane n'igikorwa nsanga umenga Yesu yabivuze kuva kera. Turashima Imana kubwo mutima, ko no mutima nishobora kuboneka ahantu hose, ari gusanga ari ahantu habuze ugakina. Haleluya. Rero turashima Imana. Hanyuma ari abantu twiyumviriye mutubabarire, ashoboye gufashwa mafi hajya mwatubwiye ko tuza gushobora gufasha abantu bangana gute sa wa Imana yakoze abo nibo nyene yashatse, shaka kuba yashatse abo ngaho. Hari igihe abandi wasanga bari bafatiriwe, twashoboye kuza kugaburira abantu, twariyumviriye dusanga hamwe twoba ibitetse kuri proposition yanjye bwa mbere twari uko duteka, hanyuma bakaza twese nga, hanyuma ugafata isahani imwe na je ngafata iyindi, hama tugasangira, hanyuma tugataha twese. Ariko bamaze kumbwira baca barambwira hari umuntu ashobora kuba afise umuryango munini, ara ayiri wariye wenyene, famille itariye, byo ikibazo. Ni byiza yuko rero wewe aza kuza gufungura na famille igafungura, twaje twiyumvira yuko twotanga ibiharage n'umuceri, umuntu wese akagenda gutekera muhira, kugira ngo wenda famille yawe nayo barare bafunguye. Wenda hamwe twari kuguhamagara, twari kuguha isahani imwe n'amasahani abiri twari kuguha, ariko nibaza yuko niwaronka umuceri ukaronka ibiharage, urashobora kugenda muhira ugasangira n'umuryango, hanyuma bakavuga ngo kumbe hari ahantu uwo muhira yari yagiye yashoboye kuronka icyo gufungura. Haleluya. Amen. Niyo mugambi rero twiyumviriye kandi nicyo twashatse gushikako. Ndumva yuko twagombye kugaburira imiryango 40, ariko kandi batubwiye yuko muri iyo miryango bose batashitse, hashitse 24. Turashimiye Imana kubona rabo babonetse. Wenda abandi bari kubicana ku ipotike, isengesho ryacu Imana iravuga ngo uyu muntu abitanze nawe ntiyarabyanze, reka ndabizigame mu mvo zo kubasivye. Namanizera ko ikintu cyose ari umugambi w'Imana. None kumva abantu barenga 10 bose babaye mpesha, numva yuko ari sawa. Nasa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi dusabe by'ukuri abantu mutoba mwatumye, abantu mutigeze mwandika abana, nyagira umuntu atuma uwundi, kubera ko nibaza by'ukuri kuronka ubukugaburira ni ikintu kigoye cyane aho Bujumbura. Nabonye ku ibombo hariho n'amabombo batagitanga amazi yo kunywa, bagumiza kakagufuri bagumiza kakagufuri n'amazi yo kunywa. Nagiye mu zindi mpamvu zimwe ndanasanga hapaze, bakubwira ngo twebwe iwacu tuvoma mu gatondo no ku mugoroba, ngwisa yo kuvoma irenze tuba twugaye ngo fatire nizo ze nyinshi. Rero dusabe babijejwe
yuko bo bitunganya neza, hanyuma dusabe yuko bo tuzanira ivyo tugomba gufasha, ko bo bizana tugabishira ngaha kugira ngo gende neza cyane. Tubasabe ko twobikorera ko Yesu abaduhezagirire kandi abatuzigamire. Hanyuma ikindi naco gufasha abantu bose baba bakeneye gufashwa, ariko kandi twarabye abasinzikaye basumbije abandi gusinzikaye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Twarabye abantu basinzikaye gusumba abandi. Ubusinzikare buratandukanye. Twarabye babandi by'ukuri. Icyambere ari umuntu biti imfuvyi atagira mama na papa. Uno munsi umuntu afise se na nyina, wenda se wiwe yagiye kumurira ideni ngo ararariye, wenda mama wiwe yagiye kumurira ideni ngo ararariye, ariko nari nkeneye yuko haboneka umwana. Ikindi nacyo sinzi yuko hariho ababonetse, abo babonetse nari nabasavye abaraba iyo nuzi twabasavye yuko bondonderera abantu 10, abana 10 nemera gufasha muri no periode y'umwaka wose. Abo ariko nari nabasavye yuko baba bari muri no condition, bafise aho kuba ariko bemera kwiga, batagira ubamenya ku ishuri, batanagira uburyo bafungura, batagira n'uburyo bambara, kugira ngo abo 10 muri uno mwaka ndababera inyishu mu kubambika, ndababera inyishu mu kubagaburira uwo mwaka wose, ndababera inyishu mu kubigisha uwo mwaka, kugira ngo bibarire ngo mbega ikaramu ndayikurahe. Imana nyibandungitse gukorera imitima, ariko kandi yarandungitse no kugira ngo nzoshobore gukorera hagati y'abantu bafise ubumenyi. Ico gituma tubahimiriza kujana abana ku ishuri, mubajane kwiga, bashobore kwiga, bagira ubumenyi. Igihugu kirakeneye abantu bafise ubumenyi bw'Imana muri bo, bafise n'ubumenyi bwo ku ishuri. Ico gituma rero mwamara bandonye babana bajya 10 bajya abantu bakujije mugazi ya condition, bamaze kugera hano kongere reka bagende gusubira kuciga cyane, bagende gusubira kuciga, kubera ko igituma gendo mu na Foruton n'ubugane nazanye kashi yawe yo kubahereza amahera y'impunzi y'umunsi mukuru, ko nyimba abavyeyi bashobora kugurira abana impunzi, abo nemeye kubafasha n'umwaka. Ubundi ishaka cyane iyo bazakuboneka kare bose bari kuba mboneka ngaha, nari navuze ko baboneka bambaye kuva hasi gushika hejuru, bambaye impuzu nshasha, bavuge ngo Imana n'umwana iduhaye umuvyeyi ashobora kutwandika. Ntanafasha amahera yanjye mbere yuko nsohoka, ndashira mu mufuko ndavuga reka ngende bashanje ndashirenga hano, nanze kubahereza wenda turashobora guhura batagira ibirato, ariko nitwamara guhura base kugenda bagura ibirato, ejo basubire kubyumva n'ibikaya kandi bahuye n'umuvyeyi. Haleluya. Ni kugira umutima w'urukundo nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Kindi naco ngomba ndabasabe abantu mugomba mufashwe, barambye ko mu buterere hari utugeso twuka abantu batikunda, bakunda kadozi cyane, bakunda gusoma. Ntuducishe ku butike ngo baguhe 2. Hari abantu baca baducana ku butike ngo reka banyihere 2 agaca yicira mbeho tujya tuntu batwita gute twogo tuvodoka, utubangara n'udusarabwaye. Nukuri uyo muntu ashoboye gutanga kilo, reka ndabibwira hari igihe twohura ukibaza yuko ari mugwiza kunga mwahuye. No, n'umuntu afise umutima utekewe mw'Imana, wamufise impuhwe zo kwiyumvira ku bandi. Igituma wabonye nabo bantu batabonetse navuze ngo Mana urakoze, nibagije yuko Imana indinze ikintu kibi cyane gutuma umutima wanje wicuza. Igihe nari gusanga ico kilo cyasubiye ku ibutike, ico kilo gihawe ngo ugende ufungure urarumerewe neza, rugihawe ngo ugende kukidandaza. Twarabonye abantu bafashishije ubureta baca babujana ku isoko, kandi bobo bakafise inyota yo kurara batifutse, bakarara baragugumwa. Ikindi naco abo bantu nabonye ko mwafashe ni bake, ngomba ndabasabe aba bantu mubankurikiranye bishoboka
yuko dushobora guhora tubiyumvira ko igihe cyose Imana icishije umugisha wanje zohore ndabiyumvira. Amen. Zohore ndabiyumvira igihe cyose Imana impaye igihumbi zo kwemere ngijana nabo dusabikanye hasigaye ndabwira icyo Imana yandungikanye niki nico yampaye nico yandungikanye barongoze ngo ndabasabe ze mugira umutima wo kutiyumvira ku banyu mwebwe muri ko muravyara ni mwige kugira abo mufasha kuko mwebwe hari abo muri ko muravyara mutazogira amahirwe yo kubarera ariko ineza mwabivye nizo tuma abana banyu babaho neza. Tuko turumvika Yesu abamezagirira. Yesu abagirira neza cyane kugira ngo rero bigende neza nibaza kwinzira yoza kubiye mu gatanga neza ngayinzira umuntu akaza gucanga aho gute kugira ngo aze kuza gufasha biraza ko babyiza cyane Imana batuze bakore gose. Turashimiye Imana rero baraza kuba tusomera babatubwire jewe hari abantu bambwiye nibaza yuko aba bagomba gufasha wasanga no muri eglise atanu mwari twebwe ntidukora ibintu ku bwa eglise dukora ibintu ku bw'umutima w'Imana na kino kibanza twagifasha nk'ikibanza dukorera mu butumwa bwiza turavuga ngo aho twama tugaburira ivye reka twagaburire n'abashonje nico gituma twaje hano ubundi kandi bibindi nibaza ko nta n'idini jewe nigishiriza nabaje kukubwira ntibakubwiye ngo urazoca usengera iwacu oya twebwe ntidukora ibintu kugira ngo tubikorere idini no ariko dukora ibintu kugira ngo byose bigende neza. Haleluya. Bariko baranyumvisha ko ariyo abafiswe amazina ariko nagomba gusaba gihe cyose tugomba gutunganya ibintu zo gutunganya ibintu hano kubera ko bibaye indezo bica bigenda nabi uko bica bigenda nabi hariho n'igihe umuntu umwe bari karanyura arengana akumva ngo hari ahantu bariko baratangira gusa niko mu Kirundi bavyita apana gufasha ngo ari ahantu bariko baratangira gusa ngo cabona ni motori kilo cy'umuceri acha yinyuriraho kandi agenda cijanye. Ni byiza ko uri kurakora ikintu utagikora muri karata ariko ugikore muri karagopesha Imana ubwo abagopesheje Imana abaguranye Imana ijya niteno guhereje Imana kandi umunsi umwe Imana yari kuri dusabe rero abo bafisa amaliste abari bo dutangura kugira ngo abize koro Mweza kigo cyane abo dufisa amazina abari bo duhera ko nibaza ko byo bakiza cyane kunde abo bantu bafashwe abo bantu bagaburirwe kubw'icyubahiro cya Kristo bikonde cyane bikonde rwose nibaza ko byo byiza ushaka gukoresha umwanya kugira ngo umwe cyangwa uwundi bashobore kurekurwa bikonde bigende neza. Marayika arabaza ati ninde wabungura icyo gitabo Yesu mwana w'Imana Yesu nashimwe wa mbere ni Uwizeyimana Serafine reka ashobora gushika ngaha Uwizeyimana Serafine wa kabiri banyiyeza ko buke kugira ngo mama Imana ibaduhezagire kandi umwaka mwiza Imana izobashigikire cyane ubuntu bw'Imana bubabeho ashobora kwegera ngasha twigira agafoto n'icyo kintu gusumbuza Imana ibaduhezagire rwose Imana iduhezagire cyane ubuntu bw'Imana komeze kuganza wanyu wahezagirwe cyane hezagirwe rwose hezagirwe banyiyeza ko Rosaria banyiyeza ko ashobora gushika nibaza ko kugira ngo se hari gucamo amasimba Bigirimana Dafroze Bigirimana
baza ko bose batahari maraza kubasenga. Kezimana Diane. Kezimana Diane. Shora kuza. Guheza biro cyane kandi umwaka mwiza uzigama cyane uzigama cyane. Odette. Tauria Murabanda. Gorete. Mama Kelly. Mama Mugisha. Tauria Kurabanda. Hariho babiri mu bakozi bavyo gusigaye ashoboye gutangira arazi ko bari hano ashobora kuba ari mu Kanagara. Zomunda biri kubaza fisi ngo arebe twumve ko hari abo umurongozi w'iterambere yari yarondeye nawe ashobora kuba ari mu Kanagara. ngo bari bamubwiye ko bazi ariko ntibarashika. Hariho abandi Felix yari yambwiye ko yarondeye ambwira ko aza kuba ari ngaho ariko ntiyaje. Sinzi ko bayababwiye bakaboneka ngaho ntaboneke. Yari yambwiye ko ari abantu barenga 10. Dushaka gukoresha umwanya dukorane n'abahari abatarashika ibyo bari inama bahamagare bazi abanje kugira ngo dushobore kubafasha abatarashikirwa muhaguruke. muzenga bazumuma kugira ngo bize kutworohera. Nihatse umuntu. kugirira neza cyane.
tubaga twizera umwaka mwiza usaza cyane amahoro wow amahoro umwaka mwiza ariko kandi simbe sinacemeranije ariko icyo nshobora kwemeranya nacyo ni kimwe abo batamakazi bakuze cyane barashobora kugaruka bakabongera ariko abandi ibyabo tutagize ko neza ibintu bitagira listation sinkunda kubyizera jewe kuza kugishigikira no kugitera iteka Kristo Yesu umwami yapfuye akazuka akomeze kubibahembera no kubibahezagirira cyane turashimiye abahimbazamana bo bashoboye nabo kubana natwe muri bino birori Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane ndabasabe bose abaduteka mu bakomera amashe Imana ibahezagire turashimiye cyane n'uburongozi bwa Jerusalem Church International nabwo bwashoboye kubana natwe Imana ibahezagire turashimiye na mwarimu akorera mu karere Kimuramvya nawe yabanye natwe yamanutse yihuta ngo aze muri no program umwana mwiza yumvira umuvyeyi babona umwana atanguye kubaho atagira umutima wo kumvira nazo barikaraba umwana mwiza wa Yesu rero kuduhezagirire turagukunda kandi no mwaka ni mwiza cyane wa Yesu abahezagire abagirire neza ndabinginge mu cyubahiro byanyu mu byaguruke kugira ngo tuze kuza gusoza Yesu akomeze kubahezagira kandi Yesu akomeze kubazigama cyane Mani bagirire neza Mani baragire Mani bazigame kandi Mani bagote cyane Mana mw'izina rya Kristo turakweretse bano bantu bari hano imbere ya kubwa kino gikorwa cyiza cyo gufasha no gushigikira genda ushigikira abantu bawe ubakuze ubaragire ubakomeze ubazigame kandi ubazitirire ubuntu bwawe n'amahoro yawe ikiganza cyawe n'imwemu yawe bibe kuri bo ubu n'iteka bitazoshira n'izina ry'uwapfuye akazuka Kristo Yesu amen Dore twese uri mu ijuru bwami bwawe nibuze ibyo ushaka nibe ku isi no mu ijuru ibyo kurya bidukwiye umunsi turekure imyenda yacu nk'uko natwe tukaba tugiriye nabi n'udutera bitosha nabi yamara dukize wa mubi kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ibihe bidashira amen ndamutse muri kumwe nuko reka tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubahe n'ikaze twashoboye gukoranira hano turi ibinyamakuru birenga 3 ko twamenye ko hari igikorwa kidasanzwe kiriko kirabera mu ishingiro Jerusalem Church International igikorwa cyo gushigikira abatishoboye ndetse n'abatamakazi abanandikora n'abandi bagiye batandukanye muri kano kanya rero nkaba hano imbere nk'uko mubibona ndi kumwe na bamwe mu bashoboye kuronka kano gafashanyo tugiye gusangira ikiyago mu mwanya muto ugumane natwe kugira ngo ushize gukurikirana uko bino bikorwa biriko biragenda ariko hagati aho murabona yuko imbere turi kumwe n'umwungere mukuru wa rino shengero Jerusalem Church International nyakubahwa Apotre Cedric niyo nkuru reka tutangura tumuramutsa mwaramutse cyane amahoro cyane turashimira Imana ishimwe kabisa amen amen nuko ni ibintu bitari bimenyerewe tubonye uhagararanye n'abatamakazi hano bashika 3 kumurindira abo baserukiye abandi ko twabonye ari umugwi munini ko abantu mugeje kuha agafashanyo na cyane mu gusangira umunezero wo kwiginana muri zino ntango z'umwaka mushasha wa 2026 ikibiro cyo caje gute kugira ngo muyumvire gushigikira aba batamakazi canke abatishoboye kumbere muraza kumutubwira abandi mushobora kuba mwashigikiye muri kino gikorwa icyambere tubanje gushimira Imana cyane kubw'umutima wuzuye ubuntu n'urukundo yatugiriye kandi ukunda tutari tubikwiye icyambere cyatujemo nuko twagombye gushimira Imana ku byo yadukoreye mu mwaka wose igihe twiyumviriye yuko natwe twabaye imfuvyi abandi
turegwa n'abamama b'abapfakazi rero duca turiyumvira dusanga natwe Imana yaratubereye umwizigirwa itubera umuvyeyi turavuga ngo naho tutoshobora guhaza isi ariko turashobora guhaza umuntu umwe cyangwa babiri ku munsi umwe bikaba bikwiye ico cyatumye twiyumvira kuri ikindi kintu naco abandi bafise ababiyumvirako ariko nk'abimana yarungitse nakabyo ko kubakorera ariko twumvira no ku buzima bw'imibereho yabo ukivye impemu n'ivy'umubiri birafatanye. Hari abakozi b'Imana bamwe mu gihe nk'iki bavuga bati twebwe tuzobagaburira iby'impemu iby'umubiri nabyo muzokwimenya mucumukuza yanyu maboko ibyo bakabivuga bisunze ijambo ry'Imana Paulo yanditse mwebwe bigenda gute kugira ngo muyumvire ko mubagaburira iby'impemu ariko kandi mukiyumvira no ku by'imibiri kugira ngo mushobore kubashigikira? Turigisha abantu abasanzwe badukurikirana barabizi ndi umwe mu bigisha gukora kandi ndi umwe ntemera ko umuntu yobikenebwe ariko kandi hari igihe umuntu bisaba yuko umushigikiza isengesho ibyo bisaba ko umushigikiza igikorwa cyane cyane nk'uno munsi mukuru tuzi ko hari abagiye kurara inzara rero ntibuhirara hariho umuntu umwe yarashoboye kubakiza iyo nzara y'umunsi umwe ejo bakagira ingufu zo kugenda kurondera. Murakoze cyane yakombore mwebwe turaza gushobora kuronka kanya kiyagoye ko kuganira ariko hano ndabona hari abatamakazi bashaka kuri batatu bamfasha ka microphone kugira ngo tuganire nabo kugira ukumbure banyaragase kuja gucisha ku mashika cyangwa kumbabura kano gakemani mwashoboye kubashikiriza mpereye hano hafi yawe biri mwaramutse gereza ku munwa ako ka micro ako ni sawa mahoro cyane n'amahoro yego mwitwa banze sinzatuma Leonia duriye hano umunezero mbona ari wose muba munezerejwe n'iki nukuri ariko kandi bibatwenga neza yego mugabo no muzi tugira nukuri tumwa amazi amanuka neza kuri kose somubyeyi murakoze Imana irahezagire Imana irahimigisha mugiritwe mutanga nitwe musigarana mubike hanze ni mu nzu itungane imitunga muyigiremo amamoto amakinga bayana n'indege cyane gose kuri kose ubona yuko umunezero ari mwinshi kandi ibimenyesha n'ukuri turizeye yuko Imana igiye kuyitanga kandi abantu kegereze ku munwa abatamakazi tereka tubarabaho bahagaze natwe tugatetugira turi hano neza cyane wakumunduka tubabonye tugateta nimutusige ugatimwagarika natwe wamuzuga tugatwinjira bake murakagirizwe mutanga nitwe musigarana mugire tunga hanze ni munsi umuryango wose uzogume unezerewe natwe tugume tunezerewe muraze muraturaba ariko muze muratugarukira kutwe murabona twigwa turanga tugire Kristo naganze bibi utarasubiza ka micro hariho abantu benshi bafise uburyo uwanashima ariko kandi bataragira umutima wo gushigikira abatishoboye cyangwa batamakazi nkamwe abo nabo bariho ari n'usaba muko kuzokoma kugirenga Yesu we akagirenga ukamitegereza nawe ubuze temwe tiribirenganire tisiwe wagize yaba umuntu w'umugabo atari umudamu yitanze umwana w'abandi Imana yahezagiye akitanga neza akarondera abatamakazi n'abakiri bato nta bandi bahari n'uwo wasanga muhira ugitete mama mfasha n'utwo kurya n'ikitumu nkaguha n'ibyo funga mbere bitamwiwe se cawe yibatsa fara niyo barasibiye n'ukuri kose
none bi abantu nk'abo n'akahe kamo batera ngo kwifatamo gute bo bigenza gute twebwe tuzobwifatamo twebwe tuzoza turigunya ntituzoza turata ubwoko mushinga ntaye mukozi w'Imana arakunda niga nanze ndabereke hari inzu agomba kore umuti bibi kabisa yo karabe bibi karabe ryo nishimye kabisa mufashe muronetse koko murabe tubiri biragomba dukorera akantu kabisa ku bwenge ndamira urugo twarabwiye tukaba turaba iyo ni ntayikomeye turi babiri tubaye babiri muga bakaba hari umwana yakundaga utundi kupuru nk'abajamire nanje barasubira tubatuntu baratuzanira bibi twereke amakuru yose mukurikirane gusa mukurikirane niba batanga n'ikibando ku rutugu agikiragiza cyewe timama tumugabarira teruka rukino uberekeye tumugabarira narakaze yego muri bintu ngo byazanye akubita ibikere nk'uko nyine yego toyaye kinabo bana kibatora ubupoporo ngwe ngo nibangurire mwirembo ngo mwirembo ndahamagara babana timwaba timukuri ibintu z'abandi tibi bintu mwirembo urumva kwa rubando aransubirana inyuma abanawa nabonako ate kunuzeye azanye mbigita nkabona tsarazikire azikarisha zambigita jewe timbuze ko yegera imana tuwe yanarangije nkabona tsikire hacana rero kwiri barabara cyo hepfo umuntu w'umugabo ahari uyu muntu w'umugacana amangana ngo nakana ngo ngwahana niyo nategereje wa mugo urabonye uyu mugabo yagomba uwo yica kandi umugabo wajya mu rugibo yoca muganga turabonye imbere kibanda gisubije munsi aceza n'intambizi kugeza muno munsi nimbuka cyane ko umuntu no uhagarara imbere mu muryango ariko Imana yakuyoboye ibicije ku ntumwa yayo Apotre Cedric uno munsi ugiye kurara ufunguye igira akajambo ko kumushimira uheraheza gutamakaza vema kuko ko akaranga ko gutamba intambo z'ikirundi kari muri we shimira umukozi w'Imana rero yashoboye kuba kano gafasha no mu umukozi w'Imana Imana iguhezagire Imana iguhimigisha ugira icyo utanga n'icyo usigarana ugira umukobwa ugira umuhungu ugira umwuzukuru ugira umwuzukuruza Imana izoguma iguhezagira Imana izoguma ikongera imigisha izoguma itonanga mu rugo rwawe mu kirimba cyawe umuseri na rugo wawe mwubakane mu mahoro kuri kose ugira umuhungu ugira umukobwa ugira umwuzukuru w'umuhungu ugira umwuzukuru w'umukobwa Imana iguhimye mukomera amashyi mutandukanye kuri bose kuri umugisha reka tuganire muri mutamakazi ubundi bari kumwe akira turamukanye yego nta ngorane mwaramutse amahoro ya Yesu naganze yabane natwe amina mwitwa bande bibi nitwa Minani Maria yego mperuka kwibaruka Mariya bakwibaruka yego mperuka kwibaruka nuko bibi uno munsi wa tariki imwe y'ukwezi kwa mbere aho twibuka umunsi mukuru wo kurangiza umwaka tutanga umwaka mushasha nibyo nyamuhindagirwa n'umukama w'umwibyo muri ino ntango y'umwaka hari umuntu yashoboye kubiyumvira ko kugira ngo ashobore kubaha agafashanyo mwabyakiriye gute nari ntangaye ndakiyo mu ngagara ndakihuguruka mu bwita urabona nta kintu nari nikoreye ariko
arabikoze nteturuye umukunzi w'Imana arabikoze arabitunganije ngira ndarire n'udupfutsi twanjye ngira nje gutereka ikintu nje guhemura udukara mugabo babanye barangopesha nyorondera arakoze Imana imwongereza umugisha nitatanga n'icyashikarana yame yibuka abapfakaje kugira ngo ashobore kukwinjiza neza mu mugwi w'abana b'Imana bavutse ubwa kabiri. Nuko rero duhuriye hano mufise akanyamuneza kari kavuye kuki? Akanyamuneza mufise uno munsi kari kavuye kuki? kuko uno munsi Imana idufunguriye Yego. itugaburiye Yego. twari tuzi ko uno munsi tutarya Yego. muko Imana irabikoze. Imana irabikoze ariko ikoresheje umukozi wayo intumwa y'Imana Cedric, Apotre Cedric kugira ngo ashobore kubafungurira. Ariko kandi hari abantu benshi bafise uburyo ariko badashobora kubitaho. Mwakira gute kino kintu kubona mu buryo buke afise ashobora kuvuga ati namwe nimuze dusabikanye tuno tuntu tukefise. Imana imuhetsagire, Amen. umwongereze umugisha kuko yakoze byose. Amen. 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 Gloriosa tugushimire. Yego. Kugira tukureke urugendo uteke uze kutujya duhiye neza. Urakoze cyane. Nuko tukwipfuritse kuza kugenda amahoro uze kubiteka bishe neza kandi uza gusanga biryoshye cyane kuko bivuye mu maboko y'umukozi w'Imana. Nuko rero mu gusozera kino kiyago cacu aragarutse rero n'ukuri kose garuka bibereka garuka n'umuzi w'itariki jewe mu kugaruka mukozi w'Imana urabona ntacyo dufise bamwe twambara mujyame mwikangure muturondera agahutu ko gusenga kabisa nicyo kitugwaruka nicyo kinzanye serukiye abandi abapfakazi nkaco nukuri naganze amahoro naganze nakoze naganze intumwa y'Imana yabyumvise burya icyo umusabye ndazi ko agiye kugikorera ko kuko burya yabyumvise. Nuko mu gusotera kino kiyago sinzi ko intumwa y'Imana twafata akanya gato kugira ngo mutubwire ukuntu mwakiriye bano batamakazi ukumva bariko barashima basabira umugisha ku rwego rukomeye nkuru muvyakira gute? Cyambere turashima Imana ubuhinga bw'ivyo badufashe ino mikrofone bishobora kuvuga ijwi risohoke neza. Yego. Ni cyambere twariko turavuga turashima Imana kubona hariho umutima umwe cyangwa uwundi ushoboye kunezerwa ku bw'inyungu za Kristo. Ikintu cyose nkora ku isi ni kugira ngo Yesu avugwe cyane. Rero turanezerewe. Ikindi nacyo akitunezereje nuko tutahuye ko uno munsi kubaho ari umunsi ari umuntu umwe umutima w'unezerewe. Icyo dusaba Kristo ni kimwe nuko yaduhoza kinyonga ziwe kugira ngo tuzokomeze runo rugendo tutanguye kuko nitwifuza kururangiriza ahubwo turagomba gushikirana benshi bashoboka. Asante sana. Mu gusotera hari umutamakazi agarutse avuga ati yamara agufungura turashobora gufungura ariko bikatugora ukuntu tuja gusenga kubera atagahoze bo gusenga dufise ati mwogerageza mugatera inzu ibifusi nk'uko mwabikoze mu kudufungurira kugira turonke agahuzu ko kuja gusengamwo yakijya ciyumviro mwacakiriye gute? Twacakiriye neza twe turiho ni Kristo muri twebwe nibaza ko ijuru ryavyumvise kandi rafise ico gutunganya. Nyakubahwa Apotre Cedric Munkundire ndabashimire kugira ngo duce tubike bantu. Namwe reka tubashimire mwakoze kudutera iteka kudusanga ku kive no kutugendera turabaye kaze n'undi munsi. Murakoze cyane. Kino gihe wakizobandanya cyangwa gihagarariye hano kubera ari tariki imwe y'umwaka. Kino gikorwa kizobandanya nico gituma muri no mwaka twahisemo kurondera abana 10 batishoboye batagira papa batagira mama bafisa aho kuba mugabo bidashoboka ko biga bashaka kwiga cyangwa bidashoboka ko bambara bashaka kwambara batagira gufungura. Kino ni gikorwa tugomba ko kizokwaguka cyane kubera ko dufise ico Kristo yakidutumye ko twizera yuko kizofatisi mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Mu gusozera kandi hari umuntu ashobora kuba yumva avuga ati ndifuza gushigikira uno mukozi w'Imana kugira ngo uno munsi nimba yatanze ibiro 2 ejo atanga ibiro 5 uwo kwifuza kubashigikira yo bashikira gute? Ico ni
ciza cyane turatanze kandi ayo mahirwe imiryango iruguruye na kare uwo korera Imana ntiyoba umwe ngo babenshi kandi bishize hamwe bakora ikintu kizima kandi kinini gusumba uwo dukenera arashobora kuturondera kuri nomero ya telefone cyangwa ku mbuga dusanzwe dukorerako arashobora guca muri nuzaka muri commentaire akabona inuze manimero n'amadresse yacu ushobora kwandika Apotre Cedric niyo nkuru kuri Facebook ashobora kwandika Apotre Cedric Jerusalem kuri nuze kuri YouTube yacu urashobora kudutora ariko kandi urashobora no kuri kure ukaba ukeneye gufashwa uretse no kubaho dushigikira no kubaho terera isengesho navyo biba bikenewe dukorera Buterere Samariro ku mashuri mobile muri Jerusalem Church International bashobora kuza haruguruye kwa kabiri ku mugoroba saa 11 kwa kane haruguruye saa 10 z'umugoroba kwa gatandatu haruguruye n'amasengesho ku Karako no kwa Mungu aho nkeneye ndashobora kukwakira tukavuga nico gukora kuko Yesu arakeneye abakozi muri ko muhaguruka mu ikanguro ku rwego bidasanzwe twari tumenyereye kera abazungu aribo baza gufasha abanyafrika ariko muri ko muhaguruka mutanga imfashanyo ibintu twari tumenyereye ku bazungu nimba atari banga uburyo buvaye ngo hamwe na Kristo biroroha kandi biragenda neza cyane icambere nuko Satani yatwugaye mu mitwe yuko ataco gufasha dufise ariko kuba turiho nituriho kugira ngo tubure uruhombo ariko turiho kugira ngo tube inyungu kubizera Kristo n'abatamwizera kugira ngo bemezwe n'ibikorwa biriko birakorwa ikintu cyose kigira intango kikagira n'iherezo tuvuge ku ntango ku iherezo ryongera ni kugeza Yesu agarutse ni kintu nyamukuru cyatumye mwohaguruka kugira ngo mushobore gutangira kuno mugambi icambere nuko Imana yampamagaye gukorera abantu icya kabiri nuko nakuze ngowe ubuzima buruhije ndabuzi kuryama inzara ndazi icyo bisigura kugenda gusa ndazi icyo bivuze kuburaho kuryama ndatanga insiguro nyinshi nicyo gituma rero umunsi wose nari njyamye mu ibarabara nasabye Imana ko niyangirira neza nanjye hari umuntu umwe nzogirira neza nshobore kumukura aho yankuye rero ndacyari mu rugendo nibaza yuko kure cyane tuzogera aho Kristo yateguye ko tuzoshika nyakubahwa intumwa y'Imana reka tubashimire murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo tuganirire abari baradukurikirana ariko nizere yuko vuba tuzobarondera kugira ngo dushobore kuganira byagutse ni byinshi twari kuganira ariko umwanya ntutwemereye nizere twabarondera ko muzoduha kanya kugira ngo dushobore kuganira bitari bike tuzokwitaba turahari kandi turabaye kaza cyane murakoze cyane nuko tubashimire mwebwe mwese mwari kumuradukurikirana ku mbuga dusanzwe dukorera ko haba kuri Facebook canke kuri YouTube tubibutsa ko twari kumwe n'umukozi w'Imana intumwa y'Imana Apotre Cedric mu bikorwa aho yariko atanga imfashanyo twatumushimiye ariko kandi dushimiye n'umugwi twabonye munini basanzwe bakorana bino bikorwa dushimiye ariko kandi namwe bimwadukurikiranye tuze dusubire duhure mu kindi kiganiro kizokurikira naho utaha bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.